gisagara ca Bujumbura mu vyitegurire Imana iraje guhora ayo maraso. Hanyuma ku gihugu c'i Burundi nyene mubimenye neza, mubimenye neza, abantu bahora abatwara canke abaganza bahora data wanje biharaza amashuri menshi. Mugabo ku myaka bamaze ni myinshi cane gose, ayo mashuri nta kintu na kimwe yabafashije kugira ngo bashobore kubaka igihugu c'i Burundi bagiteze imbere, vyarananiranye vyaranse. Mu Burundi rero mwitegure rero. Muvyo Imana ari ibihano yahanishije ntuzeye umwami wa Egiputa. Namubwiye ko yamuhanishije ibihano 10, ic'icenda kikamukuraho. Nawe namubwiye nti imaze kumuhanisha ibihano 5 hasigaye kimwe. Intambara ya Kongo iraza kumuhitana n'igitoro kiramuhitana, ibintu bibiri. Igitoro n'intambara ya Kongo, ivyo bintu nabiva imbere nabwo araramwo nubwo aza kuraramwo. Mugani wa mugenzi we nimba yosenga agaramye, yosenga yubamye, yogira iki n'iki, yemwe basha iyo ntambara ayitegera muhitana kweri, niwe yagiye kuyirondera mu mbabarire. Barundi kazi aho muri mu mpande zine z'isi, nongeye gusubira kubaramutsa n'abantu mwese munyumva, mwese ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Muri kano kanya ku mazina nk'uko bisanzwe nitwa Bigirimana Nicolas, nsanzwe narahire kuba umwami mukuru no kuba umuherezi mukuru, hanyuma nsanzwe icungeye ko nsanzwe ndi n'umuhanuzi. Hanyuma kandi uno munsi ni itariki 12 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025. Hanyuma uno munsi ngomba mbandanye ubuhanuzi nariko ndababwira, na buhanuzi navuze ku itariki 5 ntabwo bwarangiye burya kubera nabonye bugiye gutwara umwanya muremure cyane gose. Hanyuma ndavuga nti reka mpagarike mu nyuma, nzobandanya hanyuma. Rero urumva igihe kiho kiragenda, hanyuma nahawe guhishura amabanga y'Imana kugira ngo abantu tuyabwire abantu buhoraho kugira ngo bumve mbega ibihe biriko bigenda bimeze gute, uko ibihe biriko biragenda vyihuta cane gose cane. Uno munsi rero mfise ubuhanuzi bw'ibihugu vyinshi cane gose, mugabo nza kubandaniriza kuho nari ngejeje kuntuzeye ku buhanuzi ariko ndavuga, nariko ndasigura ku ntuzeye ku ubwami nama ariko ndavuga buri munsi ndababwira yuko ari ubwami bw'Imana. Mu nyuma nakoresheje ivyanditse ndabahereza imirongo myinshi aho vyanditse, ku batashoboye kuvuga audio ya mbere. Ni ntuzeye n'ubwami je mbariho ndavuga ubu bwami bw'Imana, mbariko ndavuga n'ubwami bwahagaritse umutima umwami Nabukadineza. Mu nyuma rero akatuma ko abantu bose baza kumufasha gusobanura ivyo yoba yabonye bikananirana, agahamagara abanyabwenge abize abakoresha mangetengete, abantu bakoresha uburyo bwo aribwo bwose, n'abapfumu n'abarozi bose yarabahamagaye birananirana, mugabo biza kurangira umuvugishwa n'Imana niwe yaje kubihishura, Daniyeli. Nabahaye naho vyanditse mu kigabane ca kabiri, Daniyeli kigabane ca kabiri, umurongo wa 44 na 45. Rero uno munsi n'ubundi amajambo nayo nyene niyo nifashisha uno munsi kugira ngo hanyuma nta mirongo myinshi ya Bibiliya uno munsi nkoresha. Uno munsi mfise ubuhanuzi bwinshi ngomba ndababwire rero ubuhanuzi bw'intuzeye bw'ibihugu, mugabo mpereye kubwo buhanuzi ariko ndavuga nyene kuko ubwo bwami buzohera mu gihugu c'i Burundi, mu nyuma bukwire kw'isi yose. Buraza guhera mu gihugu c'i Burundi, mu nyuma hakurikire Africa Community yose, mu nyuma hakurikire Afrika yose, mu nyuma hakurikire isi yose. Mu buhanuzi nariko ndavuga yuko hari nanavuze ku buhanuzi ku Barundi, mu nyuma navuze ku barongoye amadini n'amashengero, mu nyuma ndavuga ku baganza igihugu, ndavuga yuko mbona yuko Imana ifitaniye urubanza nabo.
rero urumva rero n'uno munsi rero ndabandanya ku gihugu cy'i Burundi, ndabandanya ku gihugu cy'i Burundi kuko ndabona ibintu ntivyoroshe kandi birihuse cane gose. Ku Burundi ubuhanuzi ndatanguye, kuko Uburundi ndafise hariho Uburundi haracarimwo ubuhanuzi bwinshi cane gose ku gihugu cy'i Burundi. Uno munsi mu gihugu cy'i Burundi harimwo nk'ubuhanuzi bugera nko kuri butatu, yes, hagera nko kuri butatu canke bune. N'ubu murumva ko atari bukeyi. Hama harimwo rero n'ibindi bihugu rero vyose navyo nyene ngenda mvuga ivyavyo. Mu nyuma rero mu gihugu cy'i Burundi, bwa mbere navuze abaganza, n'abarongoye amadini, ubu naho Imana yantumye ku bantu. Imana yantumye ku bantu, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Imana irafitaniye urubanza n'abantu. Mu gisagara ca Bujumbura, amakaritiye yoba yitirirwa abahutu canke abatutsi, yoba yarabayemwo ubwicanyi hagaseseka amaraso mw'izo karitiye zose, abazibamwo mwitegure. Uwuzi ko yakoze ubwicanyi wese, Imana yambwiye yuko iraje guhora ayo maraso. Mu gisagara ca Bujumbura muvyitegurire, Imana iraje guhora ayo maraso. Nagiye kubona aho hantu, muravyumviriza, mumbabarire sindi hafi y'i Bujumbura muri kano kanya, kandi n'i Bujumbura sinahabaye umwanya muremure, gusa ndahazi. Amakaritiye yoba yariciwemwo abatutsi, amakaritiye yoba yariciwemwo abahutu babaziza yuko uko bavutse, kuko nta muntu n'umwe afise igipimo gipima ubwoko, nta n'umwe. Imana nta n'umwe yigeze ituma iramubwira ngo uyu n'umuhutu canke uyu n'umututsi, nta n'umwe yabibwiye, nta na hamwe vyanditse, nta naho bobizana. Abantu rero baba barakoze, mu nyuma rero bakaca baguma no muri ivyo vyiyumviro. N'ubu murazi ko hakiriho ayo makaritiye nyene ngo yitirirwa abahutu n'ayitirirwa abatutsi. Muragaba, Imana iraje guhora aho hantu. Mbere ndababwiza ukuri, izoharimbura. Muvyumve neza, jewe mvuze kurimbura, hazosha nyene, hazosha aho hantu. Mube muravyumva amakaritiye, mube muravyumva ikaritiye zirimwo abahutu, zitirirwa abahutu, zitirirwa n'abatutsi, hoba harapfiriye, nimba hitirirwa abatutsi harapfiriye abahutu, ahitirirwa abahutu nimba hoba harapfiriye abatutsi, Imana iraje, yantumye ndababwire, iraje guhora ayo maraso. Izoharimbura kurya nyene yarimbuye Sodoma na Gomora. Hazosha nyene, muvyumve neza, mubimenye neza, hazosha. Hazosha, abantu baho bose bazopfa. Mubimenye, muvyumve, mube murabimenya, mubimenye neza, muvyumve neza. Hanyuma ingene vyagiye kurangira, nagiye kubona hazosubira kuba aho hantu, amazu yaho yose azosambuka yose. Urumva muri rusange azosamburwa, hazobera intambara, muvyumve neza, mube muravyumva neza. Hazosubira kubakwa ubushasha, kandi ico gihe Imana yanyereka hazoba haba abantu bose b'ubwoko bwose, kandi ntibazoba binubana. Ivyo ni mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma ubwami nk'uko naba ariko ndabibabwira, buraje burinjiye mu mwanya udatevye. Hanyuma ku gihugu cy'i Burundi nyene, mubimenye neza, mubimenye neza, abantu bahora abatwara canke abaganza bahora data wanje biharaza amashuri menshi. Mugabo ku myaka bamaze ni myinshi cane gose, ayo mashuri nta kintu na kimwe yabafashije kugira ngo bashobore kubaka igihugu cy'i Burundi, bagiteze imbere. Vyarananiranye, vyaranse. Ahubwo aho kugira ngo gitere imbere, gitera gisubira inyuma cane gose. Mu Burundi rero mwitegure rero, Imana yantumye ndabibabwire, igihugu kigiye kuzotwarwa n'abantu. Bizoba ari bitangaza, kuko gutwara si amashuri,
gutwara n'ubumenyi Imana itanga. Harimwo abantu bazoba batwara, bazoba bari mu bantu baganza kweri bakomeye kandi bafise ububasha n'ubushobozi. Guhera ku muntu afise iya gatatu, kuduga iya gatandatu, kuduga eka n'abafise amashuri nyene bayarangije bazoba barimwo, mugabo bazoba ari uruvangitirane, abayarangije n'abatayarangije, kandi abo bantu nibagiye kuzokwaka igihugu. Hanyuma kandi kizobamwo amahoro, kandi kizobamwo ubutunzi bukomeye ntoshobora kuronka ndabibabwira. Hanyuma ku gihugu cy'i Burundi nyene ndacabandanya, ku gihugu cy'i Burundi kuri ivyo bijanye n'amashuri nyene, Imana yantumye ndabibutse. Muntuzeye mwinjiye muri Bibiliya, uza gusanga abantu Imana yagiye ikoresha si abantu bize amashuri menshi cane gose. Oya, Dawidi nta na hamwe Imana berekana ko yari yagiye kwiga amashuri menshi, ahubwo bamwerekana ari inyuma y'intama, ari umwungere. Murazi umwungere aba asuzuguritse cane gose. Mu nyuma niwe yagiye kugwana intambara, atsinda Abanyisirayeli bose bari babaye inyagano, atsinda Goliyati, Abanyisirayeli bose bari babaye inyagano, abasirikare bose bari bananiwe, bose abitwa ko bize b'ibihangange bose bari bananiwe. N'ubu rero mu gihugu cy'i Burundi niko bimeze. Hanyuma muntuzeye Salomo nta na hamwe berekana yuko yayize amashuri, mugabo Imana yagiye kumuha ubutunzi butagira uko bungana. No mu mateka ya Amerika, no mu mateka ya Amerika, umuntu yashoboye gushikana Abanyamerika ku ntsinzi ikomeye cane gose. Muze mubisome mubikurikirane, muzosanga umuntu yatwaye Amerika n'uno munsi ibwirizwa shingiro bakigenderako, Amerika yubashwe igize iki n'iki ku rwego rwo hejuru, n'umuntu Imana yakoresheje aba umuperezida atize ishuri na rimwe, atize ishuri na rimwe, agira ububasha bwo gutwara, kandi yari umuhinga wo rwego rwo hejuru. Niwe yatumye Abanyamerika bava mu bukoroni. Rero n'ahandi abagiye kuvana Abanyafrika mu bukoroni si abantu bize amashuri menshi. Hanyuma nagomba ndababwire ibintu bitatu Imana yambariye ku muntu aba atwara igihugu, iyo Imana yamwase. Iyo Imana yamwase, igihugu kigira inzara, abanyagihugu bakidodomba. Hanyuma nababwiye ko ari ibintu bitatu. Hanyuma imukomantaza umutima, mu nyuma impanuro zose bamuhaye ntazumviriza. Ikigira gatatu, imushora mu ntambara. Aho ndiko ndahanurira perezida. Imushora mu ntambara, mu nyuma iyo ntambara ikamunanira kwayitsinda, ikarangira imuhitanye. None rero n'ubu rero no mu gihugu cy'i Burundi twebwe ivyo bintu birahari. Inzara irahari, urumva ni ivyago Imana iba yakurungikiye. Ku ntuze ku gihe c'abami bo bari babizi, n'abazungu bo barabizi. Iyo abazungu babonye ibibaye uko, yihutira gutanga imihoho. Kandi ibi bintu nari naramuhanuriye, ndamubwira yuko abishoboye yoshikiriza igihugu mu mahoro kandi ibintu vyogenda neza, mugabo yaranse kumva impanuro z'abahanuzi. Hanyuma mw'ico gihe Imana yakwanse, ku gihe c'abami hoho waza wumva ngo umwami yihaye ubuki. Mwa Barundi mwe nagomba ndababaza, ngo umwami yihaye ubuki, ko ubwo buki ryaba ari ishano barya, n'ishano yarya agahwera? Hariho umuntu yokwiha ishano agahwera? Ahubwo babonye yuko kugira ngo batabare igihugu, haba hariho abantu bijejwe nyene babijejwe. Mu vyo baza kugaburira umwami, bamugaburira indya zirimwo ishano bakamwica, mu nyuma igihugu kigatabagwa.
kubera baravuga bati ntitwemera yuko igihugu gipfa cyose n'abanyagihugu bagapfa bose mu nyuma kizira umuntu umwe. None rero ivyo bintu mu gihugu cacu c'i Burundi birimwo, mugabo vyovyo mu gihugu c'i Burundi mubimenye neza muvyitegurire. Imbere yanyu hariho ibintu bibiri, hariho intambara, iyi ntambara nyene igaragara y'amaboko y'abantu, imwe irahari mubimenye neza mu mwanya wari wose umwanya wari wose barashobora gusimbiranira ko kurya kw'inkoko. Iyo ntambara irahari mubimenye neza umwanya wari wose ndasubiyemwo barashobora gusimbiranira ko kurya kw'inkoko. Mu Kirundi baca umugani bati abibanye ubusa bose bitana ibisambo. Umwanya wari wose barashobora gusimbiranira ko ndabibabwiye, n'ubu mubimenye neza muvyumve. Hanyuma inyuma y'iyo ntambara izokwica abantu benshi cane gose, nivyo bintu narabihanuye. Mu nyuma abakoze ibitagororotse bose, inyuma yaho Imana izorungika umukubuzo ikubure buri muntu uwo ari we wese yakoze ibitagororotse. Narababwiye ko ico gihugu c'i Burundi kizobamwo abagororotse. Hanyuma ku Burundi nyene, ku bijanye n'amashuri mwumvise ko nababwiye yuko igihugu kigiye kuzotwarwa harimwo n'abazoba batagiye ku mashuri ngo biga amashuri akomakomeye cane gose. Imana yantumye mbaza abarundi, mbega ni kubera iki mu gihe c'abami abantu batariga amashuri datawanje ngo bamenye ubwo bwenge bagira iki n'iki, hariho ubutunzi bwinshi kandi abantu datanje ko batagiye ku mashuri, hariho ubutunzi bwinshi. None ubwo butunzi ubu nyene abantu bakaba biga amashuri menshi mugabo bakaba bakenye cane gose kandi bitwa ko bazi ubwenge, ni kubera iki? Ikibazo urumva ni ikibazo, ni kubera iki? Ni kubera barabahenda ntimwiga. Urumva musazira mu mashuri abantu bakavayo bafise ubwibone batazi gukora n'ikintu na kimwe. Mugabo nayo ahandi umuntu ntiwasanga atize amashuri ugasanga mu rugo hariyo inka 100. None uwutazi ko inka ari ubutunzi ninde? Murazi amafaranga inka ubu nyene amafaranga isigaye igurwa. Ca wimvira nk'umuntu umwe afise inka 100 nk'ubu yoba afise miliyaridi zingahe? Hanyuma uwutazi akamaro k'inka ninde? Inka nizo zizana amasa, hari inka haramera, hari inka abana banywa amata bakavyibuha bakamererwa neza, inzara igahera ikagira iki n'iki. Urumva inka ni kirumara mu bintu vyose. None ko abo bantu bize izo nka zigahona, none bize iki? Ko batize kuzigarukana, ko batize kuzigwiza. Je murantunga abo bantu nama ndiko ndababwira ntaco biza, abazungu barabahenze n'ubu muri mu bukoroni butagira uko bungana. Narababwiye Imana yantumye nze kubavana mu bwo bukoroni vyihutirwa kandi si Burundi gusa. Nagomba ndababwire intambara nababwiye ya Ukraine, kubera nababwiye musome muri kabiri ikigabane ca kabiri Daniyeli 44 na 45 ati ubwo bwami buzokombomvora ubundi bwami bwose. Nagomba ndababwire intambara ya Ukraine iraza kurangira ishenye ubwami butari buke bwa Satani bwo mw'isi. Intambara ya Ukraine itegura ubu bwami bw'Imana. Intambara ya Kongo nababwiye iraza kurangira ishenye ubwami bwa Satani bwose muri Afrika. Mu nyuma irya ntambara muyibona menga iri muri Kongo, si yiri. Iyo ntambara irondera igihugu c'i Burundi. Nuno musi iyo ntambara igihugu c'i Burundi yohera, kandi nababwiye izoba umwanya muto ubaho, yohera. Mu nyuma intambara muri Kongo burya izoba irangiye.
we murabimenya uno munsi Imana yambwiye nshire ahagaragara amabanga akomakomeye kubera igihe kiregereje kirageza. Burya intambara iyo ntambara mu Burundi yoramuka irangiye kandi mwarahanuriwe, intambara mu gihugu cy'i Burundi isigaye ni imwe gusa rudende, nta yindi ntambara izosubira kuhaba. Umunsi kandi izohitana abantu benshi. Umunsi yabaye ikarangira, abazorokoka bazoba barokotse, nta ntambara izosubira kubaho buziraherezo. N'intambara ya Kongo izoba irangiye. Mwumve ingene ibintu bipanze rero. Kiya ntambara ntimave mwaza ngo ni muri Kongo hagirondera Uburundi. Kandi Evariste ndamuhanurira iramuhitana. Mu buhanuzi namubwiye mu vyo Imana ari ibihano yahanishije ntuzeye umwami wa Egiputa. Namubwiye ko yamuhanishije ibihano 10, ic'icenda kikamukuraho. Nawe namubwiye nti imaze kumuhanisha ibihano 5, hasigaye kimwe. Intambara ya Kongo iraza kumuhitana, n'igitoro kiramuhitana, ibintu bibiri. Igitoro n'intambara ya Kongo, ivyo bintu nabiva imbere nabwo araramwe nubwo aza kuraramwe. Mugani wa mugenzi we, niba yose ngagaramye, yose ngayubamye, yogira iki niki, yemwe basha, iyo ntambara ayitegera muhitana kweri, niwe yagiye kuyirondera, mu mbabarire. Ku Burundi, muri rusangi ivy'i Burundi bise nibigarukira ngaho. Mugabo muri kano kanya nyene, ubu nyene mu mwanya nta minota 20 iheze, nabona nawe n'ibintu nahishuriwe navyo nyene. Nabonye ndi mu gihugu cy'i Burundi, mu nyuma nabonye amamashini mashasha akora amabarabara. Amabarabara mbona yaratanguye kubakwa kabisa, vyari biteye igomwe. Murabe ntimubivange, ibi nibigiye kuzoba inyuma y'ivyo bintu y'ubuhanuzi bwa mbere mpegiye kuvuga. Inyuma y'ivyo direct amabarabara azoca atangura kubakwa. Kubijanye n'amadini sinorangiza ntabibabwiye. Aya mashengero yugawe mu Rwanda yari nteguza kugira ngo mu Burundi amashengero niyugagwa ntibaze bakuka umutima, ntibaze batangare, amadini niyugagwa. Mu Rwanda nubwo amadini yugawe cyangwa amashengero yugawe, nuwo genda mubaza umuperezida wa kijya gihugu ati ni kweri kihuga aya mashengero, hari n'igihe n'insiguro ataniyo yoronka. Urumva naho ni Imana yiyerekanye bijya bintu n'ivy'i Burundi, mube murabimenya. Ni Imana yiyerekaniye mu Rwanda, mugabo birondera byerekana hajya n'ivy'igihugu cy'i Burundi, mube muravyumva ivyo Imana yarabimpishuriye. Hanyuma igihugu ca Burkina Faso, bijya ntuzeye wa musore wa Burkina Faso ariko arakora, uwo bita President Traoré, murabona yuko igihugu yagitegeje imbere mu mwanya mutoyi. Navyo nyene nari narigeze kubivuga, ninteguza naho nyene, ninteguza iriko irategura abanyafrika bareke kwikengera, babone ko bashoboye ibintu. Rero akabirya mu gihugu cy'i Burundi. Igihugu cy'i Burundi Imana yarampishuriye mu myaka 5 itageretse. Ivyo Burkina Faso imaze gukora, twige tuzoba tumaze kubigwiza incuro 10. Murabe ibintu amaze gukora ni byinshi cyane gose. Oya, ndihenza mu mbabarire. Yego simbeshe. Ivyo amaze gukora bose barabishima, nta muntu numwe atabishima. Mu myaka 5 twege tuzoba tumaze kubirenga incuro 10. Niko gipanza. Irya rero n'integuza yaje gutegura abanyafrika
kugira babone yuko bishoboka muri Afrika. Hanyuma ndangize ndababwira rero ubuhanuzi nanje rero Imana yantumye mbwira abarundi. Maze kubivuga inshuro nyinshi. Igihugu cy'i Burundi hazoba ubutunzi, ndasubiyemwo, hazoba ubutunzi ntoshobora kuronka ingene basigurira ingene buzoba bumeze. Mu gihugu cy'i Burundi nta mukene azohaba. Mwanyumvise? Si ukuvuga ngo bazobirukana, oya. Wirika umurundi ntuzoba umukene, ntibizokunda. Mugabo nta bantu bakora ibitagororotse bazohaba. Abasuma, abarozi, abantu bakoranye n'ibintu Imana yanka vyanditse muri Bibiliya, abo bantu kubera ntibazohaba. Kubera Imana yambwiye yuko ni mw'itongo ry'Imana. Niryo tongo ry'Imana, niho Imana igiye guhera kugira ngo yubake isi yose kugira ngo abantu basubire kuba abantu bamenye Imana vy'ukuri. Amategeko n'amabwirizwa vyose bizohora biva mu gihugu cy'i Burundi, mu nyuma bikwire kw'isi yose. Hazotangura intunzeye urukurikirane ingene bikurikirana, hazotangura Uburundi, hanyuma hakurikira Africa Community, mu nyuma hakurikira Afrika yose, mu nyuma hakurikire rero amahanga yose. Urumva umuvyuro n'ikanguro bizohera mu gihugu cy'i Burundi, mu nyuma bikwire kw'isi yose. Ikirenzeko igihugu icyo ari cyo cyose kitazokoresha ivy'igihugu cy'i Burundi, nta mahoro kizigera kironka. Uko niko bimeze, nta mahoro. Urumva, nta mahoro kizigera kironka, kizama kiri mu ntambara ya buri musi. Urumva, intambara ya buri gihe, ivyago vya buri gihe, iki n'iki, kugeza abantu bose basohoye kuca bugufi bakaja imbere y'Imana, bakakora ivy'Imana igomba. Aho uzoza babesha ngo programa y'ivy'Imana igomba bimeze gute, yego muri Bibiliya vyinshi biranditse, mugabo benshi ntibazi ingene bizokorwa. Nta kintu na kimwe burya kitari muri Bibiliya. Muri Bibiliya vyose birimwo, baretse kubikora vyose biri muri rya Bibiliya. Vyose muri Bibiliya vyose birimwo, nta na kimwe kitarimwo. Caba ikibi n'iciza cose muri Bibiliya kirimwo. Imanza zose muri Bibiliya zirimwo, nta zindi birirwa baraca, zose ziraciye muri Bibiliya ziranditse. Abantu vyabananiye kuzishira mu ngiro gusa ingene zanditse, kubera ntibakora ivy'Imana igomba. Rero ku Burundi aho ivyo rero nivyo Uburundi niko Uburundi bwifashe, kandi ibihe biraje vyihuta. Mvuge nti musenge cane gose abatoranijwe kugira ngo muze mubone ubwo bugingo, kuko azoba ari umunezero utari bwigere ubonekana kw'isi. Ni isezerano Imana yasezeranye yuko mu gihe c'imperuka Edeni izokongera ikagaruka mw'isi, mu bantu, mu nyuma abantu bakagira amahoro n'umunezero. Rero urumva rero mw'iryo tongo mw'iryo tongo ry'Imana, n'Imana niho izoba yibera, kuko yaravuze ati abantu banje nibakora ivyo ngomba bakangororokera, nanje nzokururuka mbane nabo. Niho Imana izoba yibera. Ivyo sindabivuze jewe kubera nikora, oya. Abahanuzi narababwiye ico kintu gituma uwo ari we wese, abazungu bahanura i Burundi, abandi bahanura i Burundi, igihugu cyose gihanura i Burundi, abakenya bahanura i Burundi, abaganda, abatanzania, abakongomani, iki bose, abanyarwanda bose bahanura i Burundi, abarundi bahanura i Burundi. Mwibaza ico kintu mweza ko coroshe? Mukoreshe ubwenge bwanyu namwe. Mweza ko ico kintu coroshe burya? Ni kubera iki none bose babona i Burundi? Ni kubera iki batabona ibindi bihugu none babona i Burundi? Burundi. Aho i Burundi hafise ibanga mw'abantu mwera inyegeje. Narababwiye hari ibintu ntabasiguriye nkabishira ahagaragara, n'ubwo nkoramwo, n'ubwo hohera ikinjana mutopfa mwaratoye bitokunda. Nanje nagiriwe ubuntu, suko ngororotse gusumba abandi, ni ubuntu Imana yangiriye.
Reka rero ntandukire ibindi bihugu rero. Hanyuma ibindi bihugu Imana yantumye ndababwira. Buri gihugu ico ari cyo cose casinye yuko abagabo n'abagabo bazorongorana, abagore n'abagore bakazorongorana, nk'uko Imana yabisezeranye ku gihe ca Nowa avuye mu bwato umwuzurira uheze. Imana ikavuga yuko abantu nibasubira gukora ivyaha nk'ivyo, abantu izobamarisha umuriro. Rero mwitege ibihugu bitari bike, kandi ntibiza guhira rimwe, kandi si umuriro muzova mwaza ngo uzotibuka uvuye mw'ijuru, oya. N'aya mabombe batera mu nyuma bagasenya buri kintu ico ari cyo cose, ntihagire ikintu na kimwe gisigara. Ibihugu vyinshi rero biragiye kuba ibisagara, ibihugu vyinshi, ibisagara vyinshi, haragiye kuba intambara mu bihugu vyinshi, ku rugero rw'uko ibisagara vyinshi bizosigara ari imisaka. Kubera benshi turetse n'ivyo vy'intuzeyi vy'abagabo n'abagabo kurongorana n'abakobwa kurongorana, benshi ibisagara vyinshi vyubatswe hakoreshejwe imbaraga z'ikuzimu zo kwa Satani. Benshi bagakoresha ububasha bw'ikuzimu. Muranyumviriza neza muntunge neza, hariho abantu benshi bahora bumva ngo tuzogenda ngo mu kuzimu kuronderayo ngo imari. Ntihazogire ubabesha. Iyi ntuzeye izo tuvuze imbaraga z'ikuzimu, n'abakoresha ibintu vy'abapfumu n'abarozi. Hariho abantu bavuga ngo none ngo nanjye nzoja ikuzimu. N'abarozi nyene nabo nyene muragendana muri kumwe muraho, ntimwave mwazana abazorinda kuja kure. N'abapfumu n'abarozi. Hariho rero abantu benshi rero bubatse ibisagara bakoresheje abapfumu n'abarozi, bakoresheje urumva ububasha n'inkomezi vya Satani. Gituma tuvuga duti imbaraga z'ikuzimu, murazi ko Satani aba ikuzimu. Imana iba mw'ijuru, Satani nawe akaba ikuzimu, baragabuye. Urumva umwe aba ikuzimu, Imana ikaba mw'ijuru. Nico gituma dukunze kuvuga ngo imbaraga z'ikuzimu. Muvyumve neza mubitahure. Rero ibisagara vyinshi, ibihugu bitari bike bigiye gusha, kandi mu gihe kitarambiranye. Hanyuma ngomba mvuge ubuhanuzi bw'igihugu ca Tanzania. Tanzania ni igihugu basize hamwe ari ibihugu vyinshi muri rusange. Mu Giswahili bavuga ngo ni muungano wa Tanzania. Urumva ni ibihugu basize hamwe. Rero ibintu Imana yampishuriye canke yanyeretse, nabonye Zanzibar, nari maze kubuhanura na buno buhanuzi, nari narigeze kuvuga nti ndabona Zanzibar zikukira. Nabonye Zanzibar yikukira. Hanyuma iyo Zanzibar ni igihugu kirimwo abayisilamu. Mu nyuma Zanzibar niyikukira, nukuri nabonye bazotunga ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Ni kubo burana basanzwe bari no kwibahari, bazotunga. Ni igihugu gikikujwe n'ibahari gusa, bazotunga ku rugero rumwe rutarigera rubaho no kubaho. Hama mu nyuma abarabu mu bihugu vy'abarabu bizonanirana kubamwo. Mu nyuma abantu bifitiye amafaranga benshi b'abatunzi b'abarabu bose bazoza kuba muri Zanzibar. Muri Zanzibar hazokubakwa ama etage ateye ubwoba. Igihugu kizoba giteye imbere ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Mu nyuma Tanzania nayo, Zanzibar karamuka yikukiye, mu nyuma Tanzania nayo nabonye isambuka. Tanzania ifise ibibazo vyinshi. Tanzania duhereye kuri aya matora nyene, Tanzania irinjira mu ntambara nta kibuza.
hanyuma kandi Tanzania nabo kandi n'abantu bakunda gukoresha amangetengete cane gose. Mu nyuma rero nabo nyene n'abantu nabonye ibisagara hafi nka vyose vya Tanzania nabonye bisha, kubera nabo nyene mu kubaka ivyo bisagara bakoresheje inkomezi z'ikuzimu. Nabonye ibisagara hafi nka vyose vya Tanzania bikomakomeye, n'ubutunzi murazi ko Tanzania bafise ubutunzi butari buke, n'ubutunzi butari buke bwinshi baburose babukoresheje inkomezi, imbaraga n'inkomezi vy'ikuzimu. Nabonye bisha. Aho muvyumve neza. Ni bimwe nababwira yuko ubwami bwa Satani bwose buraza gusenyuka, buraza gusenyuka. Aha mwe mwahora mubona ibintu bigendagenda mukabona ibintu bisayangana bigira iki n'iki, benshi bisagara ibihugu vyinshi vyubakiye ku bintu vy'imbaraga z'ikuzimu. Ububasha bakoresha bwose bakoresha ububasha bw'imbaraga z'ikuzimu. Rero Imana iraje kubisenya rero. Imana irungitse ibintu bibiri. Hariho inkota y'abantu ku bantu nyene bakicana bakarasana bagaterana amabombe bakakora ibintu nyene bakicana nyene mu buryo butandukanye. N'ivyago Imana yizanirayo nyene ikongera ikica abantu ikabahonya. Murazi Imana ivyago vy'Imana ingene biba bimeze. Ishobora kurungika imvura, ishobora kurungika umuyaga, ishobora kurungika buri kintu icari cose izanye Imana coco kiba nyene gifise ububasha n'inkomezi butagira uko bungana. Ivyo bintu rero imbere yuko ubwami bw'Imana butangura, igihugu c'i Burundi nico kiza kubanza gushikirwa. Kuko Imana igihugu c'i Burundi niho hantu Imana yateguye. Hanyuma niho Imana yateguye, niryo tongo ry'Imana, biranditse no muri Bibiliya yuko ngo abantu bose, ngo amahanga yose ngo bazohurira ngo ku mugwa wera, ngo ku mugwa mukuru w'amahoro, ngo i Siyoni. Nanje murazi ko abandiko ndababwira nti Imana yambwiye yuko Uburundi ari umugwa mukuru w'amahoro. Rero Imana igomba ikore mu gihugu c'i Burundi kugira ngo itegure ubwo bwami buraza gutangurira mu gihugu c'i Burundi, mu nyuma ibindi bihugu bizosigara birajamwo intambara n'ivyago, intambara mu gihugu c'i Burundi yaheze. Mu nyuma rero abantu bose rero igihugu c'i Burundi kizokwakira abantu bavuye mu bihugu vyose bazohungira mu gihugu c'i Burundi. Igihugu c'i Burundi nababwiye hazoba abantu b'amoko yose, amarangi yose. Mwumva abazungu, abashinwa, abarabu, ubwoko bwose, ibihugu vyose muzobona abantu binjira mu gihugu c'i Burundi. Ivyo n'ubuhanuzi. Uno musi numva umenga nta birebire novuga birenze ivyo Imana yari yantumye. Mugabe icihutirwa coco inyuma mugiye kubona ibitangaza. Abantu bagiye kuzohora bakora ibikomeye cane gose, abantu Imana izokoresha cane gose, si abize amashuri menshi. Oya, abize amashuri menshi ahubwo ndabongerereko kandi mumbabarire abize amashuri menshi si kubasuzugura. Imana yabantumyeko murazi narigeze no kukibabwira. Mwitegure, muraza gusubira ku mashuri kandi. Nubwo uzoba uri dogiteri, nubwo uzoba ufise masters, nubwo uzoba ufise ibiki n'ibiki, nubwo uzoba urinde, muraza gusubira kw'ishuri. Si ukuvuga ngo muzoba mugiye kw'ishuri kubera mutize mutazi ubwenge, oya. Ivyo mwize nta mumaro bibafitiye. Urumva hazobaho kugira ico novuga guhugura canke training hanyuma kugira ngo abantu bose biga ubuzima bamenye mbega hamwe isi ibintu urumva mu Kirundi aho ndagaruka hariho umugani bavuga ngo ubwira uwize ntagorwa.
hoho si ibintu bizotwara mu kwiga si ibintu bigirira akamaro umuntu ntiyiga imyaka myinshi cyane gose. Oya, amezi 3, 6, eka nubwo kuba n'ukwezi kumwe, ugasanga ivyo wize mw'uko kwezi kumwe bigufitiye akamaro gusumba imyaka 30 wize. Kuko hoho muzoba mugiye kwiga ubuzima, kwiga ubuzima no kugira no kwiyubaka. Kubera ivyo mwize ubu ni ibintu mwarize, mugabo nta na kimwe nta kamaro bifitiye mwebwe, nta n'akamaro bifitiye n'igihugu. Ivyo rero urumva si ukugira ngo muzoba bagomvye kubasuzugura, oya. Ahubwo kugira ngo buri muntu umwe umwe wese azobe ashoboye kuba yoshobora kumainteninga canke gutunganya neza ingene igihugu kizoba cubatse. Nuko rero mugire amahoro rero mwese, Imana ibahezagire, nuko ibisigaye navyo mwese n'ugusenga kugira ngo amasezerano Imana yasezeraniye abarundi n'isi na Afrika n'isi yose kugira ngo ize ibishikane, kugira ngo abantu basubire mu munezero, kubera murabona ko kugeza izi saha abantu bose mw'isi yose basa nuko barihebuye, kubera ivyago n'intambara birabugarije kweri. Sorry, mumbabarire nari ndangije, hariho ubuhanuzi bumwe ndagomba ndangirizeko bw'Abarabu, mu Barabu naho Imana yahanyeretse naho kandi Abarabu bifatanye, Imana yantumye ku Barabu n'Abarundi, ntuzeye mu Barabu kubera bivanye n'izi ntambara barimwo, Imana yagiye kubanyereka nabo kandi mu myaka iri imbere itarenze 5 canke no guhera n'ubu nyene inzara ishobora kuba yoba yaramaze gutangura, barashobora bo murazi asanzwe ari n'ibihugu vyabo n'ubugaragwa, nta n'imvura nta n'iki, barashobora kwinjira mu nzara bakabura indya ku rugero rw'uko batangura no guhwera. Mbere bishobora kuba vyaramaze no gutangura mu myaka 5 ho bizoba ari ibindi, mu myaka 5 iri imbere ho bizoba ari ibindi. Hanyuma rero Imana yantumye ku Barundi ndababwire, mwibuke yuko nababwiye yuko mu Burundi ikintu umuntu azorima cose mu minsi kizoba gifise agaciro c'amafaranga mvamakungu. Ico umuntu azorima cose rero, n'ubu rero ababishoboye mwitegure gukora, kuko mu minsi haragiye kuba inzara nyinshi mu bihugu bitari bike bivanye n'izi ntambara ingene zoba ziriko ziragenda. Kandi si muri ntuzeye, si mu Barabu gusa, naho muri Kongo honyene gusa mu myaka 2 iri imbere hazoba hari inzara iteye ubwoba. Urumva uwuzoba afise rero ibifungurwa rero, nagomba ndababwire mu minsi uwuzoba afise ibifungurwa niwe azoba afise agaciro kaniniya gusumba uwufise amafaranga, kuko mu minsi amafaranga hafi y'ibihugu vyose araza guta agaciro. Araza guta agaciro kubera urumva amafaranga muyafise mudafise ivyo muyagura acika impapuro. Rero mu minsi abazoba bafise indya, uwo muntu azoba afise amafaranga y'agaciro ku rugero mutagira uko rungana. Ivyo nivyo rero Imana yari yantumye rero, nari nsize n'ibirimwo. Urumva ababipanga mwipange, ababishoboye, kuko kurima na murazi n'umutahe naho nyene ababishoboye murime ibintu vyinshi umwanya wari wose. Ibintu birashobora kuhinduka biraba nabi cane gose, ibihugu bitari bike biragomba bigira ingorane ku rugero mutagira uko rungana. Murumviriza, muze murumviriza abandazi, abantu benshi ubuhanuzi murabwumviriza canke ntimubwumvirize neza, mwumvirize ibihugu bitari bike. Ino n'ibihugu bitasinye ko abagabo n'abagabo barongorana ni bingahe mwibaza? Ni bike, hafi nka vyose vyarasinye ivyo bintu. Rero ibihugu rero bitari bike, ibisagara bitari bike vyinshi biraza kwinjiramwo intambara kandi biza kurangira bihiye canke bibomowe. Kandi murazi birabomogwa, mugabo abantu benshi hari igihe baba bahunze, baba bakeneye kurya, baba bakeneye kugira iki n'iki, imirimo yabo iba yapfuye, iba yasegutse, iba yagize iki n'iki. Mw'ico gihe urumva abasigaye bo basigara bakenera kurya, urumva mw'ico gihe indya haragera igihe rero zizobura kubera benshi bazoba bari mu ntambara. Nico gituma rero ababishoboye muze kuguma mukora ibikorwa vyinshi cane gose kugira ngo mwongereze buri kintu ico ari cyo cyose muze kugifungurwa ico ari cyo cyose.
ntuhave wibaza ngo mbega tuzorima iki ico muzi nimba ari icamwa, nimba ari iki, buri kintu icarico cose gifungurwa, ico ari co cose kizogira agaciro. Nuko rero mugire amahoro kandi Imana ibahezagire, hama mukomeze gusenga, nababwiye mukomeze gusenga kugira ngo Imana ishikane ivyo isezeraniye abarundi na Afrika n'amahanga yose. Mugire amahoro, Imana ibahezagire. Murakoze.